Si ivy'imbeshere upanga inzu leta uba uri mu munyenga. Wogira ngo ni gutebura. Ariko urazi ko hariho inzu za leta gushika ubu zipanzwe amafaranga 10 y'amarundi. Ego wayumvise neza. Igiceri ca 10. Iyo tuvuga ni imwe mu mazu ya BPA Ruyigi iri muri quartier Sanzu, commune Ruyigi, intara ya Buhumuza. Muri iyo ntara nyene ariko muri commune Cankuzo, inzu za BPA ziherereye muri quartier résidentiel zipanzwe amafaranga 70. Ibiceri 7. Mu bisagaraho uwo mengo biratuma. Ariko ugereranije nuko ayandi mazu atara ya leta apanzwe ntibihura na gato. Ko muri quartier Zeimet mu Kinindo inzu isanzwe ivyumba nka 3 ipangwa amafaranga 400 gusa, ni mu gihe zitari za leta muri ako gace gasanzwe kabamwe abasirimu utazigera umutwe. Iki kibazo cy'ubwo busumbasumbane nico catumye abashinga amateka bahurikiye mu mugwi wama ujejwe ubutunzi bishikira ku rubuga gutohoza, maze babishira mu cegeranyo kirenga amapaji 108 cyo kuraba uko igice ca 3 n'ca 4 cy'umwaka w'amafaranga ya 2024 ushura 2025 wagenze. Imbere yabo na Ntahontuye akiri Umushikiranganji w'ikigega ca leta yaramaze kubibona. Aho yaramutumire mu nama shinga amateka muri Nzero uyu mwaka, yavuga ko bitangaje kubona ingene leta ikota mu gihe isanzwe ifitiye amazu yayo. Ico gihe yavuga ko agiye gukorana na mugenzi we w'inyubako kugira ngo batorokanye neza igitigiri nyezina cy'inzu leta ifise n'icizi kose. Ejo bundi kuwa gatatu Munyonyi aza yarabaye Umushikiranganji wa mbere, Ntahontuye yaratanguje urugendo rwo gusuzuma amazu ya leta kugira hamenyekane amazu atari karakoreshwa neza, amazu igihe adakoreshwa canke apangwa ku biciro bitari ivy'ukuri. Kubwiwe iyo ngingo igamije kwemeza ko ubutunzi bwa leta bufasha abenegihugu mu buryo bwiza kandi bwunguka. Ejo hahise aho yakoranye ababuramatari ndetse n'abakorera mu gisata c'uburaro, Umushikiranganji wa mbere yaraberetse ibiharuro bigoye gutahura. Yabatangarije ko mu mazu 300 leta ipanze iriha buri mwaka imiriyaridi 9, ni mu gihe izo ipangiwe zirenga 700 zinjiza imiriyoni 500 gusa. Ni kuvuga ngo hari écart y'imiriyaridi zirenga 8. Ngo ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka. Umushikiranganji wa mbere avuga ko bigiye guhinduka. Mu mwanya wa mbere ngo imiriyoni 500 nizo zigiye guhabwa buri ntara mu ntumbero yo gusubiramo izo nzu za leta zizoheza zikakira ubuyobozi mu bisata bitandukanye by'intara n'amakomini. Ntahontuye abereka ko ibikenewe ari ukongerako akarangi, gusanura amadirisha n'utundi tuntu duto duto. Ivyo ngo bizonafasha no gusohora abahora bapangiye leta mu ntumbero yo gukoresha neza ivyo bibanza bikazana umusaruro. Ko mu makartier ya Zeimet na Oiwa y'Ibujumbura, Ntahontuye yasabye ikigo cy'igihugu kijejwe inyubako Obuha ko cyo kwihuta gushiraho umugambi wo kuhasubiramo. Iki kigo ni kimwe mu bya leta citwararitse no gukurikirana kuduza amazu gipangiwe n'abantu hisunzwe iduga ry'ibiciro mu gisata cyo gukota amazu. Kuva muri mukakaru 2025 abapangiye Obuha badugirijwe incuro zirenga 2 amafaranga bahora bariha. Ni kuvuga nk'uwarapanze inzu y'ibihumbi 182 yashizwe ko yarenga ibihumbi 400, nayo warapanze nk'ibihumbi 563 ubariha yarenga umuriyoni 2. Mwebwe aho muherereye inzu za leta ziriwa gute? Mbega hoho mubona zifashwe neza?